abari ngaha ejo twarize ku majambo adasanzwe kandi twarize ku kintu kitugora cyane gushimira Imana. Twaracize nk'ikintu kitugora, nk'ikintu kigoye umuntu, naho twibaza ko tugikora ko ntituzi gushima. Gushima biratugora, gushima ntitubigiramo umwete mwinshi nkuko dufise umwete wo gusaba, ariko twaravuze tuti dusaba Imana iduha umutima wo gushima. Haleluya! Umutima uzi kugarukana ibikorwa byayo tukayikengurukira tukayishimira, umutima ushize amaso yacu ashize projecteur apana ku bibazo dufise ariko ku vy'Imana yamaze gukora. Bona sifuye sana. Haleluya! Naravuze nti numvise mpwemu yera andongoye gutusha kuri kino kintu imbere ko tuja kure mu masengesho. Navuze nti indwi yo gusenga nta nico tuzovuga, ariko kandi numvise mpwemu yera kikina gishize mu mutima wanje cyane kucensista ko kandi ncambona ko ari urufatiro rwiza rw'amasengesho yacu. Abo twari kumwe ku munsi w'ejo rero naravuze gato ku bijanye n'ikintu kitugora cyane kijanye no gushimira Imana. Twaravuze ko gushima ari ikintu kitugora, kandi muri kamere k'umwana w'umuntu ntitunganya, ariko kandi usanga tugira intege nkeya mu kintu cyo gushima ugereranije n'ibindi bintu byinshi bigize ubuzima bwacu bw'impwemu. Rero je twarahagaze kuri ico kintu turavuga tuti umuntu asenga agomba kuba ari umuntu azi no gushima. Haleluya! Amen. Umuntu abana n'Imana, umuntu afitanye ubucuti n'Imana agomba kuba ari umuntu azi gushima. Twarabonye ibintu bibiri tugomba gushimira Imana. Twarabonye ko ubwa mbere na mbere kimwe mu masengesho yacu yo gushima kidahinduka kandi twese duhuriye ko twaravuze ko dushimira Imana kubera ico iri, kubera agakiza yaduhaye, kubera urukundo idufitiye, kubera kugira neza kwayo, kandi kubera ukugororoka kwayo. Twaravuze yuko dushobora gushimira Imana kubera ico iri. Ico naho noba ngeragejwe, naho noba nagwaye, naho noba nabuze amafaranga ya minervare, naho noba navuzwe nabi, ntibihinduka. Imana irankunda, ntibihinduka. Imana arampaye agakiza. Ivyo nzokwama mfise impamvu yo kubizana nk'ishimwe imbere y'Imana. Bona sifuye sana. Amen. Bisobanura rero ngo ivyo gushima ntibibura. Honyine tugiye kuri akamere k'Imana, nature y'Imana, tugomba kuyibishimira, kandi iyo tubizanye nk'ishimwe, naravuze ejo no ishimwe ridutera gufokaliza amaso yacu ku bikomeye, ku byakozwe no ku ciri, kugira ngo biduheshe amahigwe yo gukengera ibitarakemugwa canke ivyo tugomba ko Imana ihindura. Kuko ivyo ari byo Satani akunda guhamagarira imitima n'amaso yacu kuraba. Hama kandi twarabonye yuko muri uwo mutima nyene wo gushima, uretse ko dushima Imana kubera icirico, ariko kandi turashima Imana no kuvyo yakoze mu buzima bwacu. Twarabonye yuko abana b'abantu turabahinga mu kwibagira, niko tumeze, turibagira cyane. Ariko ni gute two developa, ni gute twokomeza umutima n'umuco, ni gute Imana yo developa mu mutima wawe nk'umwana w'Imana muri iyi minsi y'amasengesho, ni gute Imana yo kwigisha ikintu gishasha mu buzima bwawe, kwitwa canke kuba umuntu wishimwe, umuntu afise gratitude, umuntu afise ishimwe, umuntu ari reconnaissant, umuntu afise ugushima, umuntu atibagira ibikorwa Imana yamukoreye. Niho twage tubona imirongo myinshi ivuga ko nzomushima, zovuga ibikorwa vyiwe, nzovuga icari. Uravyumva, twarabonye ko vyari bigize ubuzima bw'abanditse amazaburi bari abantu bafise umutima ushima cyane, umutima ushima. Kandi twaravuze yuko umutima ushima, iyo umuntu ashima, ndaza kugihagarara ko cyane no munsi, iyo umuntu ashima cyangwa umuntu afise umutima wo gushima, ukwizera kwiwe kurakura. Ijambo ry'Imana riratubwira ico ukwizera kuvako, ariko kandi ndagomba kubwira yuko gushima ni kimwe mu bintu bikuza ukwizera kwacu. Kuko iyo ufise umutima wo gushima, ukunda kugenda muri tiriwari ukagaruka ukibutsa ivy'Imana yakoze, ukabishira mu gaciro, ukabifatira umwanya. Nico gituma Bibiliya iyo muyibonye, abantu kenshi bagiye mu masengesho bakora ngo tugiye ku gicaniro, ariko ngenda kubwiye ngo igicaniro cyo mu isezerano rya kera hari ibintu byari bikigize. Igicaniro cari kigizwe, uravyumva, no gusaba Imana no gukengurukira Imana. Ivyo nivyo bintu byari present, ivyo n'ibintu byakora byaba autour y'igicaniro. Ku gicaniro abantu bazana ibimazi byo guhanagurwa ivyaha vyabo, kuko bagomba kuzimbera Imana yabo bejejwe. Ariko kandi ikindi kintu caboneka iminsi yose, uvuze igicaniro ntushobora kuvuga igicaniro
ngo habeho absence y'amashikanwa, kuko amashikanwa y'ubwoko bwose bw'amashimwe yama azanwa imbere y'Imana, kuko abantu baba bafise ishimwe bafise nk'imiryango bazana imbere y'Imana. Rero ntushobora kuvuga amasengesho ntuvuge gukenguruka, ntuvuge gushikana, ntuvuge ivyo bintu bigomba kuba bijana n'amasengesho. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Luc chapitre 17 verset 12. Luka 17 ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 16 ndatraduiza mu gifaransa canje kugira bintwara umwanya muke gusoma. Luka 17:12. Ngo nuko Yesu yinjiye mu gisagara. Luka 17:12. Yesu yinjiye mu gisagara, abanyamibembe 10 baza kumusanganira. Hama bamuhagarara kure, kuko murazi ko abanyamibembe batari bemerewe no kuza hafi y'abantu. No kuvuga ngo niyo baje guhura n'umuntu bagomba kuza amasaha canke bagahurira nawe ahandi hantu. Nibaze ko Yesu ashobora kuba yaraje muri ico kibanza hafi yaho barakurumva ko nabo mu kumwegera batigeze bamwegera nk'abandi bose, ntibashobora no kumukorako, ngo bahagarara kure yiwe, baza hafi yiwe. Barasemerera n'ijwi rirenga, baramubwira ngo Yesu mwami tugirira ikigongwe. Amaze kubabona arababarira ngo genda mwiyereke abaherezi. Hama ngo bakiri mu nzira bariko bagenda kwiyereka abaherezi, birashika bakira bakiri ko bagenda aho Yesu yababwiye kuja. Umwe abonye akize muri abo 10 asubira inyuma ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, akengurukira Imana n'ijwi rirenga. Akoroka apfukama akubita inkoro hasi ku birenge vya Yesu, aramukengurukira, aramushimira. Kandi uwo yari umusamariya. Yesu afata ijambo aravuga ngo mbega babandi bose 10 bo batakize, none 9 bari hehe ko batagarutse? Murongo wa 18. Mbega nta wundi yabonetse atari uwo munyamahanga kugira ngo agaruke gutanga ishimwe. Iyi nkuru mwese murayizi, kandi mwese mwumvise abatipe mumva ko abatipe ari abagafere. Sibyo abantu b'Imana vraiment. Ndibaza ko uyu mutipe umwe mu bakize Yesu arababwira ati genda mugwaye imibembe, genda muri abaherezi. Abaherezi nibo basoma amategeko avuga yuko umuntu agwaye imibembe bakanayimutora ko bakayidiagnostika n'agatushe n'agatashe gato kumubembe. Baca bakwimurira mu gisagara c'abanyamibemba, ahantu babashira mu masenga y'amabuye kure y'abantu. N'abaja kubagaburira indya barazibaterera nk'indya zimbwa. Abaherezi nibo bashiraho ivyagezwe, kandi nibo bigisha ijambo ry'Imana ingene amategeko ya Mose avuga. Yesu aba bantu bamusavye igitangaza cyo gukira kugira ngo basubire kuba abantu bari normal, kuko bari exclu muri societe. Ngo bariko baragenda basubira inyuma, Yesu avuga ati nimugende murabe abaherezi. En d'autres termes, genda vers babandi, genda mubarabe, genda mubashikire. Ariko ngo bariko baragenda, Imana ikora igitangaza, bose uko ari 10 barakira imibembe. Ako kanya sinzi ko bagize inama canke sinzi ko baganiriye, ariko umwe arahagarara aravuga ati Jeve masi shobora kubandanya, ngomba kuja kumushimira. Yesu abashoke no kubona hagarutse. Umwe aramubaza ngo mbega, arabaza abantu ati mbega babandi bo babatakize bose, eske ijambo navuze ryo bajyakijije umwe sur 9? Ariko bigenda gute yuko umunyamahanga w'umusamariya adafise n'isezerano nanje ari na wagarutse akagaruka gutanga ishimwe igihe abandi atanu mwashimye kandi kugaruka? Iki kiratwereka yuko twege nk'abana b'abantu biratugora muri kamere kacu gushima. Uravye urugendo tugira mu gusenga, uravye ingene wisonzesha, uravye utanisonzesheje, uravye imitwaro utanga, uravye ivyumba by'amasengesho winjiramwo,
uravye imyaka umaze warafashe umunsi umwe ukawuha Imana, nimba ari wa kwa gatatu nimba ari kwa kane ukawugira umunsi w'Imana wo gusengera umutwaro wawe, uravye ingene usaba Imana ngo ikore ikintu gishasha mu buzima bwawe, uravye ingene usengera ikintu ugifitiye besoin, uravye ingene uraba ubushoboka byose, niyo bakubwiye umuntu asenga inyishu zose zikaboneka, uwo mukurikiriye ari hose kugira ngo akurambike kw'ikiganza. Ariko uravye energy to deploy muri recherche y'igitangaza ntahihuriye na gatoya na energy to deploy mu gushima. Kuko iyo tumaze kuronka ico dushaka, ni nk'uko umenga uwakiduhaye ni nk'uko ataco yakoze. Ivyo rero navuze rero ni Satani arabikunda, kuko Satani imisi yose iyo ugize ico uronsewemwo inyishu, buno nyene akwereka ikindi kintu ukeneye. Kandi imisi yose ashaka ko projecteur y'amaso yawe ishigwa kuri besoin. Mu kanya gato inyishu waronse ukayiryohererwa iminota 3, ukamara umunsi uyivuga, umunsi wa gatatu abantu bakayimenya, igaca izimangana, ugatangura kuja mu ruhagarara n'agahinda no kwicurikira kubera iyindi probleme nshasha ihagurutse. Turabana imisi yose tuzokwama dufise amabesoin, tukiri ngaha mw'isi tuzokwama dufise ivyo dukeneye. Uyu munsi nubwo ufise ivyo uriko urasengera, nubwo Imana yobikwishuramwo vyose, ejo mu gatondo uzoba ufise ibindi ukeneye mu inyishu y'Imana. Umwana w'umuntu nuko kuntu ameze. Kimwe mu bintu bidutwara umunezero kandi bitwibagiza ubukuru bw'Imana, ni igihe cose amaso yacu yari kuri ivyo bibazo, ugasanga nuno munsi uraje gusenga, ariko mbega ni igiki wakoreye inyishu zose Imana yazanye mu buzima bwawe mu misi yahera, mu myaka yahera? Mbega uravyibuka? Mbega urabiserebra? Mbega urabihimbaza Imana kubw'ivyo? Mbega uravyiyumvira ko? Mbega urabishingira intahe? Mbega biragaruka ku gihe ku kindi, canke urafise ikintu kibikwibutsa? Mbega muri memoire yawe uribuka ivyo Imana yagukoreye? Kuko igihe cose ugumana mu vyiyumviro vyawe ukamenya ibukuru bw'Imana n'ivyo yagukoreye, igihe cose amaso yawe ufise attitude y'ugushima, umuntu wese afise inyifato mu mutima y'ugushima, uyo muntu nibajya abantu uzoza gusanga kenshi no mu buzima yamara umuntu yishuhiye, kandi naho afise ibibazo yamara umuntu azi ko Imana ishobora kumukorera ibihambaye, kuko amaso yiwe ari ku vy'Imana ishobora gukora. Usomye mu nkuru yo muri Luc chapitre 15 verset 24, canke mbere kuri verset 23, chapitre Luc 15 23 24. Nuko se avuga ngo nimunzanire ya shuri nini cane muyice, hama tunywe dusambuke duserebre turyoherwe tugire umunsi mukuru. Kubera umwana wanje yari yarapfuye, none uyu munsi agarukanywe mu buzima. Yari yarazimiye, none uyu munsi namutoye. Hama nuko batangura kugira gute? Batangura guhimbaza, batangura guserebra. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Uyu muvyeyi mu gihe kimwe yaratakaje umwana, amutakazana n'ubutunzi amuhaye. Ariko Bibiliya iratwereka yuko uyu muvyeyi atigeze ahengeshanya kurindira umwana wiwe kwigihe kimwe azogaruka. Kandi muri iyi attente, mu kwitega ko umwana we wagaruka, mu kwama yeraguza araba ko umwana we yobagarutse, biragaragara yuko uyu muvyeyi yari mu mutima wo kwitega gusubira kubona umwana wiwe. Nibaza ko uyu muvyeyi nimba yarazi gusenga yarasenze ngo umwana we wagaruke. Nibaza yuko uyu muvyeyi nimba yaraterereje amasengesho yarabwiye abantu ati nimunsengere umwana wanje agaruke. Nibaza yuko uyu muvyeyi yaragize umutwaro nkuko je nawe dushobora kuba dufise umutwaro, ushobora kuba ufise umutwaro, arashobora kuba iminsi myinshi, amajoro menshi, ibihe vyinshi yari yimviriye ku mwana wiwe akamusengera. Birashoboka yuko n'uyu mwana amasengesho y'umuvyeyi yo yaramukurikiranya hari, akagera n'ahantu atahura akikosora akavuga ati jewe ndagaruka kwa papa. Ariko uyu muvyeyi amaze kubona uyu mwana, hagushira amaso ku vy'umwana yatakaje n'ingene yamushavuje n'ingene yamugumukanye, kuko yaramwiteze. Uyu muvyeyi kubona umwana yateguye umunsi mukuru, aravuga ati duserebre, duhimbaze, tugire umunsi mukuru, tugire ikirori.
kumbura abantu baramubwiye ati none gashana twe umwana yari ubutunzi bwawe bwinshi ntaco bintwaye ngira nsubire ndamushire ko nubundi ngira mfata inka yanje nziza mfise ivyubushe imwe bavuga ko ari yanje bazi ko ari nziza imwe ya mbere mfise imwe ya mbere ya grave ifise ubwiza niyo ngira mfate ni muyibage ubunyene ndategura fete ubunyene kuko ngomba guhimbaza umwana wanje kubwanje yari yarapfuye asubiye kuba muzima kubwanje yari yaratakaye none ndasubiye kumutora rero kuyu mwana Imana imwungarukaniye ngomba gushima kandi uku gushima ngiye gukora iyi celebration ngiye gukora igiye kunkuta ngiye gufata the best ngiye gufata le meilleur ngiye gufata iciza mfise aba ari co nkonsaka ku Mana nk'ikimenyetso c'ishimwe nico ngiye guha abantu kumbure barambwira ati none umwana yakoroneye ibintu byinshi naco bitwaye vyanyononeye ariko Imana iramunsubije Imana iranyishuye nta kuntu uyu munsi nta kuntu iyo kazo njanuku ariko c'est le moment de célébrer no mwanya wanje wo gushira mu gaciro igitangaza Imana ikoze kuko Imana dukoreye ibitangaza tugomba kubishira mu gaciro nta kuntu Imana igukorera ikintu wayisabiye ukayisengera ukavuga ati Imana gikore hari n'ivyikora utanabisavye kuko bibiri tubwira ngo iduha ibirengeye ivyo twiyimvira n'ivyo dusaba ariko Imana yabiguha kumva muri wowe office akantu kuko umenga ngo mbongo nta problem ngo ntuze Imana ari yamukoreye kumva umenga ni nta problem bantu b'Imana ingratitude n'umucafu wa mbere ubaho kuba umuntu adashima n'ubucafu Imana iraryohererwa n'amashimwe Yesu uyu muntu yaragarutse akubita inkoro hasi aramupfukamira aramushimira Yesu aramubwira ngo abandi bari hehe biboneka yuko Yesu yarahimbawe no kubona uyu muntu agaruka agasubira akagira urugendo birashoboka ko yafashe taxi vero birashoboka ko yafashe train kugira ngo ashikaho Yesu ari birashoboka ko yarishe itike y'indege ikamuzimba ariko vyaramuzimbye ariko aratena kugaruka kubwira uwamugiriye neza ko amushimiye yuko atabifashe nk'ibisanzwe naho la majorité batabikoze yakoze igitandukanye n'ici gitigiri cakoze kininiya kuko we mu mutima we yarumva yuko bidashoboka yuko atagaruka gushima wamugiriye neza rero bantu b'Imana gushima ni ikintu kenshi kitugora nico gitume je nababwiye ngo iyo tugomba gushima ntimukabigire muri parenthèse ngo baratubwiye ngo Imana irakunda amashimwe Mana ndagushimiye ko wanyambitse ndagushimiye ko mpema ndagushimiye ko naronse akazi ndagushimiye ko nagize gutya ndagushimiye amen Mana ubu rero ndafise ama problem hageze ama problem ugacupowa rero ugafatikira gugasasa ugacutanga no kuryama hasi ukagira amajeste yose ashoboka kuko uratanguye kuyimanipira harageze kipindi cha kuomba lakini kipindi cha kushukuru umekizarao mwambie ndugu yako eti hiyo ni upumbafu uyu muvyeyi energy ya consacre mu gusaba igitangaza yari prêt no kuyikonsakra no mu gushima nico gituma wa mutipe bavuka nagarutse ntashobora kumva igene uyu mupapa asubiye konona hejuru ivyo kajya kana kamwononeye kuko we amaso yiwe ari kuri perte ari kuri sacrifice igihe papa wiwe atari karashira mu munzani no mu buremere sacrifice ari karatanga ariko papa wiwe yashize mu buremere inyishu y'Imana yemera kuyitangira ikiguzi nico gituma abantu b'Imana nimba tuje gusenga nimba tuza gusenga ngenda kubaza ikibazo mbega uribuka gushira mu gaciro ibitangaza Imana yagukoreye uribuka kuvyiyubakamwo uri consciente mu mutima wawe uribuka ubwizigirwa bw'Imana kuko kenshi iyo dufise ingorane turibagira ivy'Imana yadukoreye kenshi iyo dufise ingorane turicurikira nk'uko umenga Imana nta kintu na kimwe irakora pourtant imaze gukora 5 10 50 80 ni vyinshi cyane rero iyo tuje imbere y'Imana na Yesu yarabivuze ngo nimwasega muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru izina ryawe nirigire gute niryubahwe niribe adoré uravyumva nukuvuga ngo ni point principal muri vie de prière tugomba kuba turi abantu tugomba ubwa mbere na mbere kumenya nimba tugiye gusaba ivyo kujya bidukwiye umunsi ico nigisabisho ca gatanu ariko focus ya mbere intumbero yacu ya mbere ku muntu wese w'umusenzi intumbero ya mbere igomba kuba iyo guha icubahiro izina ry'Imana kuko ni kwiri niciri imbere y'uko uyibwira ivyo ukeneye irahagije anatosha unasikia kandi ni mwiza arabereye aragize gute iki nico gituma usomye mu kuva y'igice ca 13
Imana yarabwiye abisirayeli ngo uyi minsi mikuru muzohore muyikora en mémoire. Ati abana banyu nibana babaza ngo kubera iki muhimbaza iminsi mikuru ga Isirayeli, kubera iki iyi minsi ihambaye kuri Isirayeli, kubera iki iyi ari journée canke ari celebration nationale Isirayeli yose yagarika gukora. Muze mubabwire ngo Imana yaradutabaye atankomezi dufise idukura mu nzara za Faraho, kugira ngo mutransmete abana ku bandi. Abana banyu naho batari bahari, babonye ingene muhimbaza, babonye ingene mushize mu gaciro ico nabakoreye, nabo bamenye yuko basokuru bari bafise Imana kandi bagifise Imana, kugira ngo nabo nimba hariho challenges zihari mu buzima bwabo bariko barahangana nazo, bahangana n'ibibazo vyabo ariko muri memoire no muri souvenir zabo, bazi yuko ibibazo vyacu ni bito ugereranije na bagage ya témoignage dufise y'ivy'Imana yakoze. Nico gituma isanduku y'isezerano ryitwa isanduku rya témoignage, kuko ryarimwo imitsima Imana yabahaye mu bugaragwa, ryarimwo ivyagezwe, ryarimwo inkoni yugura ikiyaga gitukura, kuko Imana ntiyagomba yuko hari na kimwe gitakara mu vyo yakoze, kugira ngo muri generation kuyindi abantu bame bibuka yuko notre Dieu est fidèle. Imana yacu irakomeye, Imana yacu irashobora, yanesheje ingabo, yanesheje abami benshi, yakubise hasi bisagara, Imana yazimije ikamya amazi bakabika ibibibutsa Yorodani baharengana, kugira ngo abantu b'Imana bibuke yuko bafise Imana ikomeye. Kuko uza gusenga agomba d'abord kuza gusenga atahura la nature de celui qu'il implore. Ntushobora kuza gusenga udafise compréhension iri claire y'uwo waje guseruka imbere. Ninde akora iki, amateka yiwe nayahe, mbega ameze gute mu masezerano, mbega yagiriye gute abacu, mbega yagiriye gute abari mu masezerano we, mbega abansi bacu yabanesheje gute, mbega yanesheje gute ba papa. Iyo ni heritage abavyeyi bagomba guha abana, ibitangaza Imana yabakoreye. Iyo heritage bamara kuyiha abana, abana bakaja kugwana n'ibibazo, bakavuga ngo naho tutari turi Imana yaragiriye neza abasogokuru bacu. Nico gituma Imana yashizeho iminsi mikuru kugira ngo bahimbaze ibibuke ivy'Imana yakoze, kuko abana b'abantu biri facile yuko bibagira ivy'Imana yakoze. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Bwana sifiwe sana. Nico gituma abantu b'Imana shaka ndabenterpere kuri kino kintu. Reka tugire umuco wo guserebra ivy'Imana yakoze mu buzima bwacu. Reka tugire umuco nk'abantu b'Imana bo gushira mu gaciro ivy'Imana yakoze. Aba bantu bo mu isezerano rya kera bari bafise iminsi mikuru kandi baserebra anniversaire gusa, baserebra n'ivy'Imana yabakoreye, kuko nibitangaza vy'Imana ça fait partie y'ibintu tugomba kugarukana muri souvenir yacu, kandi tukabibwira abantu bakabimenya ko ari abantu bari mu mwiza batazi Imana. Reka kubera nashinga Imana ko Imana ngo yankijije muri 80 muri 96 canke muri 2000 kandi ngo intahe yanje ngo irashaje, ngo nta kuntu ariyo no kwama ndiko ndavuga. Reka nakubwiye naho yabikoze muri 2000, haracari abantu muri 2017 batazi ko Imana yawe ikiza. Fata saisissant occasion ubabarire, ubashingire intahe y'Imanire. Biramfasha cyane mu buzima kwibuka ibintu Imana yankoreye. Biramfasha kudatinya projet nimwe cyane kudatinya ikintu na kimwe nk'ikintu kigoye gushikako iyo nibutse ibintu Imana yankoreye. Biranyubaka ivy'Imana yankoreye. Naho no banumva umenga ndasugerejwe cyane hari ikintu kindemereye, ndumva ndyohewe gusubira kwibutsa Satani yuko ntundemere kubera ikintu kindemereye, si question ya incapacité y'Imana, ni question yuko itarabishaka, kuko rabara preuve yarankoreye kijya na kijya. Rero gushima birubaka ukwizera kwacu, kandi gushima birakuza ukwizera kwacu. Urabona iyo turiko turasaba turaja muri detail. Mana ndagusavye amafaranga yaroye uyame, kuko urabona utayampaye Kazadi yishuza nabi kandi araza ngaha mu gatondo akavugira hejuru abapangaye bose bakumva ko ntarariha. Kandi Kazadi yavuze gutyo anya automatique ma Jacqueline hari inyuma iminsi yose mu gikoni yo turiko turateka. Jacqueline acagaruka akambwira ngo uruntu rutariha, kandi Jacqueline aragayana, kandi Jacqueline aravuga aca sohoka uwo munsi akava mu quartier yose akashika no mu gisagara akagenda aramvuga. Ukabwira uti ko Imana ukayibwira nayo ikagwate na ukavuga uti rero Mana urumva eba ukayiba yo gate uravyumva, ugasanga umaze amasaha uri kurayibareka ati nivyo.
ariko iyo hageze gushima bati mana ndagushima ko wampaye loye. Okay mana mpaye ubuyi nayo reka. Bwana sifiwe sana. Shira mu gaciro igitangaza Imana yagukoreye, uhagarare wicare uvuge gutuvuga uti Imana gushimiye ko wayampaye, wankuye ko agakengego byari kugira gutya kandi gana byari bimera gutya na gutya, nukuri Imana uri gitangaza. Biga Imana urazi ko hajye nyene wayampaye, bagira bankubita umugere urahagarara ucuragira gutya ariko gamana cyo urabyumva. Valoriza, medita ku bitangaza vy'Imana, rimbura ivyo yakukoreye. Dawidi yaravuze ngo nzorimbura ibikorwa vy'Imana, nzobiharura ku ntoke, nzobivuga mu ikoraniro ry'abera, nzobivuga nk'umwana. Niko vyamutumye agenda akavuga ngo jewe ngo intambwe yaraje ndayiminya ndayigira gucyanya kubwira abajenero ko wamenye intambwe wagize gutya gwate umwana reka arabesha siyo twari tunahari kandi no kuri YouTube ntabihari. Hari ama preuve twoja kuri YouTube tukagira ngo David na Imana tugasanga ivyo Imana yarabikoze. No. Ariko yarafise témoignage, yarafise muri we souvenir y'ibitangaza vy'Imana. Telma yarabiririmba akavyimvira ko ku buryo yabivuga nk'umuntu ari kararapa, akabivuga ati akana kaduteye induru ni mugatware kwa Sauli. Uravyumva yakashika kwa Sauli ni mukambike gahore kagende gapfe tukabona nta kundi naga sacrifice tumukarete. Uravyumva ariko kwibuka ivy'Imana yamukoreye bimuha guhangana n'ikibazo ciwe naho co bari kininiya akakiminimiza, kuko amaso yiwe na attention yiwe ntiri ku kibazo ariko amaso yiwe na attention yiwe iri kuri réponse. Rero nitwoza ngaha muri 40 jours amaso yacu n'ubuda bwacu twabufunze, amaso yacu ariko du problème twacu. Imbere yuko tuja kure muri iyi minsi, reka dusubize amaso yacu ku bitangaza Imana yadukoreye, reka duha agaciro ivy'Imana yamaze kwishura, reka tubwire Imana ngo Mana nkuko wankoreye na kijya gihe n'uyu munsi nkorera nkuko, kuko ni kure. Kandi niyo ugenda gusenga ntuza kwiga inzara, ntuza no kwihekenya amenyo, uravyumva uratekanye kuko wibukijwe qui est Dieu. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Nuko rero nico cagize Dawidi abo umuntu ari different. Ndakunda Dawidi muri Bibiliya ko Dawidi niwe muntu wa mbere muri Ancien Testament mbona afise ikintu citwa umutima wo gushima, gratitude. Dawidi ansera nk'abantu bo muri Nouveau Testament baronse mpwemu yera. Kandi ndabankuhaja gusengera ico kintu Imana itwigishe gushira mu gaciro ivy'Imana yakoze. Bantu b'Imana ndakubwire mu buzima nasanze mu madefo nanka kandi abantu mu buzima no banumvise batangyohera, si support umuntu yikunda. Hari abantu usanga bikunda abonye wambaye cravate nziza aca yigusaba, abonye ufise ikintu ciza yumva kari ciyo, yogira amakuru akagenda gusaba ibintu afise ari 200 akaja gusaba ubufise kimwe kuko yumva ko ibintu byose bigomba kuza kuri we. Kandi abantu bamuze mugire attention, mbega muha agaciro guta abantu babahezagira canke babagirira neza. Hari umuntu yakuriye Minervare, hari umuntu yakuriye ikintu, uravyumva, hari umuntu agira gute. Ndafise umuntu nari imyaka Minervare arako goheza universite, sinigeze ndamumva nari mwambwira ngo merci. Kuburyo yarambereye ikigeragezo ariko nkumva Imana yamuntumye ko kubimukorera, ariko ntababesha nimba ari ikintu cambere kibishe kandi gishisha ni ntashima. Nibaza ko n'Imana birayishisha kwera. Umuntu adashima. Ndamaze kubona mu buzima abantu bagirirwa neza n'abantu cyane, kandi bamaze kubifata nk'ibisanzwe umenga abantu bose bagomba kubagirira neza. Ariko baravye mbega wowe ushima kangana gute, canke wowe nawe uzi kugirira neza abandi gute ko wagiriwe neza? Eske na wowe akaboko kawe kararamvuka ukagirira neza abandi? Bantu b'Imana nta kintu kibi nko kutagira. Umuntu adashima ni n'umuntu atana arimwe abasatisfait. Wamufise ikinogo kidashobora guhazwa naho twokushikizamwo tukagushiramwo berbe yose, uzopfa udahaze kuko guhaga biranafatanye n'umutima wo gushima. Kuko umuntu ashima aravuga ati Imana ndagushima naho ntaronse ivyo mfungura, amenyo yanje ameze neza, simene ku mutwe, nta aspirine nafashe, singwara, sinja kwa muganga, mbega n'ubukene mfisi yonza kuba ngwaye nori haguta y'ibitaro. Mana naho nkenye ndagushimira ko amagara yanje ari meza. Iyo ufise umutima wo gushima uzokwamubona impamvu nyinshi zo gushimira Imana, kandi zizokwama zicecekesha urwamo rw'ibibazo naho witeze ko Imana ikwishura. Ariko ntukemere ko Satani agukinisha nk'agatenisi akakudunda akwereka umwanya wose ibibazo vyawe nkuko umenga nta nyishu zihari. Shimira Imana. Turafise mwene data ngahe ejo bundi yaragwaye amenyo, amara nk'umwaka agwaye amenyo, twamaduhura agwaye amenyo, baheruka kuyamukuramwo, ntayafise ariko afise amahoro n'umunezero tagira uko nkana, ariko ari bishinyare mwogena gucekinga ntayagira, ariko umunezero afise nugira ukungana. Mana ndagushima naho ntagishobora kurya brochette, ariko ndagushima ko ndyama merewe bien.
bantu b'Imana mu kintu cose hari impamvu yo gushima. Ni question gusa mbega ufise umutima ushima canke uri ntashima. Point et trait à la ligne. Dawidi yaratwengeje Imana. Yarubatse inzu yibabona ni yagrava caza bati Imana nawe ngenda kubakira. Imana yamwedega Dawidi je ntavyo nagusavye. Wowe kuva aho wasomeye ivyagezwe aho wavyigiye. Wowe Dawidi waregeze bona je Imana mba mu nzu. Je no ba mu nzu wewe wubatse wewe. Je no ba mu nzu. Imana iramubwira ati ariko basi ntacu yubake. Ako we ntayo uzokubaka ko waragwanye cyane ukora amaraso menshi. Mwana wawe azoyubaka. Ariko Dawidi terima yarashuhiye iyo nzu. Aregeranya ibintu byose afata udukasha agashira kagafatika agashirako. Aregeranya ubutunzi ku buryo Salomo se wiwe yamutransmese ivyo kubaka inzu byose ku buryo Salomo ari mu bantu ba mbere batigeze bagira mobilisation yo kubaka kuko papa wiwe naho Imana yamwimye akajyo ko kuyubakira physically kashi yarayidisponibilije gushika naho Imana naho imwankiye kubakira avuga ati ariko ga Dawidi wewe basi ndakugira isezerano naho ugiye kuva ku ngoma kubera gusaza kandi ugiye gutaha kumbure sinzokwemera ko umwana wawe sinzokwemera ko itara ryawe rizima muri Israel. Nzokwama niyasura mu ruvyaro rwawe mu buzukuru bawe n'abuzukuruza bawe. Nibigafere Dawidi yavyaye n'ivyo vyuzukuru vyiwe vyari bigafere. Imana yaragomba kurandura intwaro igasubira ikibuka ico yasezeranye Dawidi kavuga ati sinshobora. Kuko uyu mutipe yarafise umutima ushima uteye ubwoba. Dawidi yarafise reconnaissance n'ishime ku buryo nabisha abansi yarabisha akavuga ati ni gute mushobora gufata mugashira icumu mukica abantu Imana yasize amavuta Imana yonyene yisigiye amavuta wowe naho bo bahwereye wari kureka bagapfa bonyene amaraso agakama ariko ntuze kubasheva ngo babisavye boss bansavye ngo ndabice nawe ndakubufa nta burenganzira naho babigusavye muri faiblesse ariko naho arabagafere waruzi nguza ni inkuru nziza sinkonsidera ico bambereye kibi ariko nkonsidera ico Imana yashize ku buzima bwabo ndavalorize ico Imana yabagize ku buryo naje ubwanje sinobaka ubuzima impossible kugeza naho yabaye fidèle akundana na Yonatani gushika naho hageze igihe yaravuze ngo mbega nta ruvyaro rwa Yonatani go waruringa nta muntu wa Yonatani yo basigaye ndamugirire neza ndazi ko mwabishe mukabaheza nta masigarira baramubwira ngo hariho ka Mephibosheth akamuga kanzanire na harakamuga ndagomba umuntu ngirira neza en souvenir y'urukundo twari dufatanana na Yonatani ntakihari ntambona ntazobinshimira ariko numva nshaka kumugirira neza kuko ndi umuntu afise gratitude ujya muhungu yarankunze yarantabaye inkota ya se nanje ndagomba kumugirira neza. Bantu b'Imana gushima ni ikintu kizodufasha cyane kubona ubuzima bwacu bunahinduka kandi no kubona dusuzugura ibibazo byacu kuko gushima nababariye bidutera gushira importance ku Imana no kuco yakoze hamico tukakiryohererwa anatanda yuko hari ibindi bishasha ikora ariko absence y'ibinyishu zishasha haracariho presence ya souvenir y'ivyo yakoze muri kahise. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kudashima ni ingeso mbi ni ikintu kibi. Rero gerageza sivyo. Ejo navuze ntitwirukanke ngo nturape uravyumva ariko kandi medita kuri les bienfaits de l'Éternel. Les bienfaits de l'Éternel. Kuzimeditako. Nico gituma gushima rero pour moi ntitukabifatire gusa muri forme y'indirimbo ngo no musi ngo twahimbaje Imana no musi twashima Imana kuko indirimbo zirashobora kuba na ambiance zidunda neza turabanyafrika dukunda kutamba muri twebwe mu maraso nyene uravyumva kiretse Christian tamba nk'umuzungu uravyumva turakunda nyene akaziki n'est-ce pas ariko kandi uzomezura umutima wawe gushima pana muri louange umuziki uryosha ariko uzowumezura uri wenyene mbega ni gute uhagacira ivy'Imana yakoze nico gituma bibiliva ngo nimwiyugurure mwa marembo mwe nimwigire birebire kuko bari abantu baryohewe kuza gutazira baza deja bafise ishimwe batazi repertoire batazi n'urongora igikorana ariko already baba bari muri attitude yo gushimira Imana no gutazira Imana. Bwana sifiwe sana. Amen. Rero niba tangura gushira amaso yawe n'umutima wawe kuri ico kintu rero cyo gushima uzotangura kubona yuko mu buzima bwawe ufise ibintu byinshi Imana yagukoreye. Haleluya. Amen.
uzoza kuheyariza ko ufite ibintu byinshi Imana gukoreye, uzoza kuheyariza ko bwa wundi Imana irakomeye mu buzima bwawe, Imana yarabaye fidele mu buzima bwawe. Hari n'ibintu kuko tudafise uwo mutima Satani atunyegeza ntitunabibone. Amen. Ntitukabe vy'ukuri abantu badashima. Uravyumva? Ntitukabe abantu bafise umutima, uravyumva? Wamumva umenga Mana urakoze ibinyambo, asante merci. Uravyumva? Ibikurikira bantu b'Imana ndakwibukije ngo ibikurikira bizokwama bihari, ariko kandi twige kugira ibikorane by'amashimo. Haleluya. Twibuke guserebra, twibuke kubwira abana bacu. Uno munsi hari umuntu yambwiye gato afatiye ku bintu ejo bundi dimanche vice president avuze ko ngo vice president ngo akavuga ngo muri live center ngo mwaramuhaye ikiraka c'akazi, ngo uri vice president ngo bijya bintu ngo ntushobora kubivuga ngo uri muri ya position, ngo ntushobora kuvuga ko wakoze ikiraka co mwibarara. Urabona? Donc abantu ico nico kintu kibica, kuko abantu batazi guha agaciro utuntu duto Imana ibakorera. Imana ipfa kuguha agaposte ugaca wumva yuko wonyegeza ivyo yakoze, kuko ico gihe bamwe ni gucyo niyo batunze baheba abagore babo ba ruguru, akavuga ngo nengo nzomutwara mu bantu yambara saturisi nimba ari ntuze yasatura umukamba canke ibintu nk'ivyo. Uravyumva? Agaca barondera undi mushasha, ukavuga ati no, uyu mugore wawe saturisi yambaye nuko ukuntu ameze, nimba atari adacitse n'umunyamuji, uyu ni témoignage izokwama ibwira abantu aho Imana yagukuye, kubera ko ugomba kwiyapropria aho Imana yakugejeje, nkuko umenga ntufise kahise kabi, ariko reka kunyegeza aho wahora kugira ngo abantu bamenye ko Imana ikomeye, kandi urwo rugezo rwawe rwo kuyishira hejuru ruzoyihimbara nayo izokugirira neza, kuko utaniganira nayo icubahiro cayo. Sivyo abantu b'Imana, sivyo abantu b'Imana. Hari igihe mu minsi y'ama mariage usanga turiko turigisha tukavuga témoignage, canke mu bikuga sanga uravuze utuntu twabaye muri couple, ukavuga ingene mwakenye, duhora tuvuga ingorane tuba twaragize ma couple, ukabona umuntu arakwegeye ngo bijya ntibabivuga, reka nakubwira ikintu kimwe kuri ubwo burofa bwawe ngaho. Nta kintu na kimwe tutavuga, kandi twe ntiturabarundi, kandi twe ntiturabapfasoni, twe turabana b'Imana, turabagororotse. Ico bizosaba cose ko nkenera kuvuga naho conyambura kikangira wafo mu maso yawe, nzokikubwira nimba gitumbere kubaka umuntu, kuko vomye ko twe tudisparesa icobora kigacika ic'Imana. Abantu baravuga ngo Dawidi yaratambye ngo impuzu zirakoroka. Dawidi si kubera ngo yari ambiance gukunda kunyonga na saka yonsa canke gutambisha ibi bihimba vyo ngaha, asinzi nuko yarazi no kubitambisha. Uko uravyumva? Ariko kandi Dawidi ishimwe ryo kubona isanduku y'Imana igarutse muri Isirayeli, akabona iragarutse mu kibanza cayo, iragarutse muri pale, yaranezererewe. Uravyumva? Kugira neza n'ukuboko kw'Imana kubatabaye kuko ayigarukana, araserebra ku buryo ishimwe yari afise ryarengeye protokole yiwe. Rero rimwe na rimwe ishimwe ry'umuntu, uravyumva, niyo ariko araritanga, ujya mugore Imana yamuzibije kuvyara kuko yakengereye umuntu afise ishimwe, kuko yamuravye mu cubahiro afise, aribagira ko ari Imana yakimuhaye. Dawidi aramubwira ngo ndashimira Imana yatse ubwami so ikabuhereza jewe, kandi nzobandanya kuyitambira neruye gutya, kandi zincoreke ntibazopfa bangaye. En d'autres termes, muri parenthèse, ntibashobora kungaya kuko ntambira cyane Imana nk'ibono, kuko Imana niyo yampaye icubahiro, ugutamba kwanje ni gushobora kunyambura ico Imana yagize. Rero reka kunkangisha culture na principe na théorie na protocole kugira wetufe ishimwe riri mu mutima wanje, nimba ari ikintu ngomba guha Imana kandi ntazoyimwa, nico yankoreye nzogishira habona, naho bizosaba ko jewe mba diminuwe, ariko yo igashira hejuru. Iyo ni sokre y'umuntu anesha akaja kure, kandi Imana ikamwishimira ikamuryohererwa, kuko muri we ntari partage hageze mu gukunda Imana. Undi munsi Dawidi yaraje arabwira umuntu ngo ebana mpinzu yawe nane mitongo ndagomba gushikanira Imana, ndagomba gukorera ikintu Imana, yagomba kubatangira ibimazi. Munyibutse ntavyo nibuka, yagomba kukubwira gute? Yagomba kubatanga ibimazi. Umuntu acaramura amato yo wowe excellence, wewe ugomba gutangira ibimazi, akira kagatongo ndakaguhaye. Dawidi aravuga ati non pas question, sishaka ivyo wowe ungabiye, kuko ntashobora guha Imana ikitantwaye ikiguzi. Rero ndahakugurira, mbarira amafaranga ndahagure, kuko sinza nishimwe ku Mana wampaye. Murabona abantu ngaraza muri eglise bakavuga umwanya wo gutanga amashikano, ngaca tiroba ariko mu niza nani nga niza niwe yaritanze, si wewe. Nimba ari ivyo gutira reka gutanga, kuko niyagutiza niwe yatanze. Ivyo byo gutiza twara tubigira kera tukira abana b'abakatolika bakadutiza, reka n'abana iyo ndabahaye argent de poche nk'aba amafaranga yabo, ndababwira ngo mubika amashikano, ndabaza mbembe muratanga amashikano.
kuvuga ngo yego kote ubu bari kwishuri rero muri internet ego papa ngo amashikano ashanga ibintu by'ama 500 francs rwanda urazi cakora wewe kuzuratanga chaque dimanche ego nje wiga amafaranga cahera karayo wa waduhaye avuga ndi mwiyaranje amashikano ntabure kuko ifo kwishikanwa ricika ikintu cakugize ico cagutwaye kuko nishimwe uhaye Imana akivyo bintu byo gutira no gusopana no ngo nibagishikanwa ngo ntiza waramaze no kwifatira abantu nabo mwicarana mu karere baramaze kukumenya uri umuntu wamugenda usopa abantu ngo ntiza imisoso uragibaga kutibagira ya bistoka imusubire kuyamutiza Bwana sifiwe sana Yesu ashimwe cyane haleluya nico gituma abantu b'Imana je nico gituma n'ibintu by'amashikano birangora kuvyinsista ko cyane vre yo ntawe ko n'abantu batanga gufilosofa gutanga reka nakubwira ufise problème yo kudashima point et très à la ligne naho twobigutera mu rushinge uzokwimuka mu ishengero uvuge ngo baradutangisha cyane ucanga uje muri life center ngo hopfuma ngo nibavuga cyane ucuza ngaha ndi wagenda hanze gushaka umuntu akubwiye muhuye mu college musengana akubwiye ngo mbe wagira utangira 10 gushanga urashaka twe muri life center ngo menga ntabyo bensista ko cyane bagira gute ahambere wahavuye ngo baragusaba ubu ntawe kutubwira ngo natwe ngo nitugusaba potere ambari ufise probleme uzokwimuka amashengero no mwijuru uzojayo niyo badatanga amashikano ariko sinzi ingene uzoshika uravyumva kuko ufise probleme yo kudashima umuntu ashima nta karikira nta diskita n'Imana nibavunjira n'Imana murambwira n'abantu b'amashikano ntimukaze musuye kwakira n'amashikano y'aba bantu bababwira ngo baje kuvunja zuyazanya wayavunje nta kuza kuvunjira ngaha twe turabavunja ngo murafise ngo ntuzengo ngahega nani hewe bwira mu cyane tabatangisha amashikano asaba vunjaye barakira bona sifiwe sana haleluya uze wavyimvire ko iyo ni preve yuko ivyo nta nivyo uza wiyimviriye ko nta nico vyimvira ko nyene bigufatira ngaho ugacugira isoni hariho nabandi batanga gushanga maze iminsi ntatanga uravyumva ugasanga amaze amezi atatadatanga ukazonya ari itajije azanye ibifaranga byinshi ngo pa ukazonya azanye byinshi agacasubira kandi akanyika yani gutanga kwawe ni gutanga par culpabilité kukugiza isono maze iminsi udahimana kukujya menshi wenye ukagira isono kuvatisha uwe JD bashi ndayitangira oya ewe si ibintu byo kugoberwa kandi si n'ibintu uravyumva byo kuyikalma no gukarama makorere yayo n'imiriro yayo yotibura mu vyawe ikeso y'urukundo vraiment no gushima no kubaho konesa ngo je ngo dime yanje ngo ndayitanga ngo ndayikura ngiyo ngo ntuzuyikore ko umuntu harura abakristo ngo dime urayitanga ngo ndagusavye ngo dime ntukoreko dime uzohora uyitanga wiyikure uyihimana uyihe ni narandura ibyawe dime umenga dime ni yarara umenga dime ni biseru uyikure nunayishire mu byawe bica bibora dime na wewe uracakure he kuyitanga nimba uyitanga gutyo wonya kuko dime ntibayitanga n'imihari igihe Abrahamu yabona Imana imuhaye victoire aragenda kuraba Melkisedeki nta hantu hamwe yabisomye muri Bibiliya nta muntu numwe yari bwandike Mose ntiyari bwavuke ngo yandike ivyagezwe ariko Abrahamu ashitse kwa Melkisedeki amushingira intahe ingene Imana yamutabaye ingene yagarukanye ivya mwene wabo ingene agarukanye ubutunzi bwinshi aramuraba aravuga ati akira ndagwayigira 10 Melkisedeki ashaka kucakira Abrahamu avuga ati akira kuko ngomba gutanga ikigira 10 c'ivyo Imana yankoreye c'ivyo mfise vyose abikora atarinze kubisoma wowe birakunanira warabisoma bwira mu cyacu ni problème ya chimage point être à la ligne Yesu ashimwe cyane Bwana sifiwe sana amen rero abantu b'Imana isomene twaravuze ngo vraiment by'ukuri twinjira muri aya masengesho ndazi ko turi sature n'udu problème twacu hari abaje bafise amafarde y'amasengesho uravyumva nk'ibitabo biremerere n'amafuso hari yamaze gupakurura urikaniye nyene uravuga ati izi 40 ndaka kwere ndaka imbere yuko waka reka dushimire Imana ivyo yakoze n'est-ce pas haleluya haguruka dushimire Imana ivyo yakoze deje